gerageza ugume hamwe bifata imisegonda mikenya cyane. Basha, hari umuntu atinya urushinge nkanje. Vyihoze sha ntaco mvutse baguteye imbega. N'urucanco rwa tetanus. Naco ndagufashije. Sinibuka ko runababaza. Nta nishinge sanzwe ntinya jewe. None wagira yiki? Reka ndagusomeshe gato. Dutahura urucanco niki. Urucanco ni yo gukingira umubiri no kwirinda indwara zandukira. Incanco zakozwe mu bikorobe zifuye canke zacitse intege zifasha umubiri gukora abasoda wo kurwanya indwara. Urucanco rero ni umwe mu buryo bukomeye bwo kurinda ubuzima bw'abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Itangazo. Ubukurikira tuzotahuzanya uburyo incanco zikorwa n'ibikorwa vyazo mu mubiri. Mugabo akabazo kihuta. Nuruhe rucanco rwa nyuma uheruka kuronka? Wari ufise imyaka ingahe? Ye baba we ryari? Ndi umwana nyene ikirukingira wapi ntavyonzi. Mbega mana ndi umuntu. Ntibeshye naje ntavyonzi. Ku myaka 10 ngira ngo. Mugabo ntangoye kumva ko ari ibibazo bikomeye. Twongere guhurira mu kiganiro gikurikira.